ariko aravuga ko hari abadashaka ko iyindi migambwe ikorera aho baherereye. Naganda amenyeshe yuko iryo si itegeko ry'igihugu, kandi abo babigwanya amategeko y'igihugu nayo ategerezwa kubagwanya. Turazi yuko hariho abantu b'intagondwa, muze murabe, hari n'abantu aho bari hose barangwa no kwama bariko baratata nabo bahereranye. Aya matora ni agiye kugaragaza ico abarundi turi. None rero nabo bandi baturaba tubasavye kwirabira neza kandi ntibashikuze. Rero bavukanyi barundi bene wacu, ndakengurukiye cyane umwe mu bahiganwa, uyu ahiganirwa intebe y'ubushinga amateka Mukombozi, yaririmbye neza avuga ko ari uguhiganwa atari ukunyinyana, kandi ko kutamutora si ikibazo, ikibazo no kumutera ikibazo. Yabivuze neza. Imana se umukama wacu Yesu Kristo nihezagirwe. Nene nahazwe yo yagarukiye abarundi igihe bari mu mwiheburo, igihe abasi b'igihugu bacu umutwe demokrasi. Uno munsi turahimbawe kuko tubona ko Uburundi buriko baratoha butsimbataza intwaro y'abene gihugu ishingwa n'abene gihugu, kandi ikaba ari haranira iyo mana y'Uburundi nene nazwe imyaka n'imyaka. Mufata ivyicaro. Nyakubahwa mwese mukoraniye ngaha, duhere ku ndongozi ziserukira inzego z'igihugu, inama nshingamateka, urwego nshingwabikorwa rw'igihugu hamwe n'urwego rw'ubutungane. Kandi twongere turamutse na mwebwe mwaje muserukira inzego zo kwivuna basi n'umutekano. Namwe banyakubahwa murongoye imigambwe muri n'abanywanyi bindi migambwe nandi mashirahamwe y'abene gihugu, umwe wese mwiteka Imana yamuhaye. Mwanyakubahwa mwaje muserukira ibihugu byanyu n'amashirahamwe mpuzamakungu, umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye. Batumire bahire inshuti z'Uburundi, tugira amahoro, sangwa amahoro, ubumwe, iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu. Nguguriwe neza ntiyongeza. Umuntu atagize ikigumbagumba c'umunezero yoba ari umuntu atampuwe afitiye igihugu cyacu. Uwagiye yarihuse, uwaravye nawe arabona. Harageze ko abarundi twugurura urundi rupapuro. Harageze ko abarundi tubona imbere iyo tuja. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe mu mateka y'igihugu cyacu. Uyu munsi ni ikimenyetso kidasanzwe ku ntambwe tugeze ko ya demokrasi, kuko turamutse dutanguza icese twese turi hamwe ukwiyamamaza kw'abagiye guhiganirwa ibibanza by'abajenama b'amakomine, ivy'abashinga amateka n'abakenguza amateka mu matora ategekanijwe muri Ruheshi uno mwaka nyene 2025. Twibukanye hari kwigenekerezo rya 12 Ndamukiza umwaka uheze wa 2024 muri kibanza nyene
igihe twatanguza ibikorwa by'inyigisho z'ingendo ibereye kiranga abarundi mu bihe by'amatora. Icigaragaza ntimwabaye bandarisizaho, ibyo mwayaze muri izo nyigisho ntivyabaye imfagusa, ntimwayaze amasigara cicaro, mwarabizirikanye murabigendera. Kanatsinda sivyo imbeshere, iyo hatagize akabaciramwo ngo kabibagize, abarundi bamye kuva kera na rindi bagengwa n'inyifato y'urupfasoni mu bihe ivyo arivyo vyose. Aho hambere abarundi bari bazi ko igihugu gitegerezwa kugira uburongozi, kandi abatware ntibarinda kunyinyana kugira ngo baje imbere abandi. Bari bazi ko igihugu ari nk'urugo rutegerezwa kugira ururamutswa agatunganiriza abarubamwo bose. Abarundi bari bazi ko intwaro itegerezwa kubaho, kandi intwaro ibereye, no kuvuga intwaro iharanira ineza y'abenegihugu bose. Mbere mu Kirundi ciza bavuga ko umukuru w'abatwa ari ubatwaza impamba, ni wikorera umutwaro w'abarongoye. Mugabo Abarundi bashaka kubicurika aho hambere hahise bavuga gusa ngo umukuru w'abatwa nubatwara. Ni umukuru w'abatwa nubatwaza impamba, nuwemera kwikorera umutwaro wabo arongoye. Intwaro ibereye kandi ni intwaro ishingiye ku mategeko. Mu Burundi n'ahata amabwirizwa yanditse Uburundi bwari bufise, intwaro yagendera ku mico n'imigenzo y'abarundi. Umwami yari se barundi. Iyo bavuze umuvyeyi mu rugo muca mumenya ico ajejwe. Umwami yarazi ico ajejwe, niwe yakingira umuryango inabi yose, agatunganiriza bene muryango ari bo barundi. Ndetse umuvyeyi mu gihugu niwe yerekana barongoye inzira bakurikira n'igikorwa bategerezwa gukora. Nico gituma bavuga ko atampumyi irongora iyindi, hategerezwa kuba imboneza mu gihugu. Umwami kandi yagirwa n'abagabo. Muri ico kiringo tubitegere neza, ijambo umugabo ntivyasigura gusa umugabo afise umugore. Umugabo yabaruzi guhangana n'ibibazo, akaba ari naco gituma bavuga bati umugabo ntatwagwa n'uruzi, abatwawe n'urubanza. Iyo babonye ugiye mu bikomeye bavuga bati urahabera umugabo. N'umukenyezi yatabaye mu bikomeye yarivuga ati iyo ntabera umugabo kari kabaye. Umwami rero yagirwa n'abagabo, abahanuzi batari niryo, abagabo bahanura umwami ingingo yofata mu gihe kibereye. Abarundi bari bazi kandi ko umwami atohatambikiza hose icarimwe kugira ngo atunganirize abenegihugu. Nico gituma yagena abaganwa n'abatware ivyariho vyiwe kugira ngo yegereze uburongozi abenegihugu. Mbere ubutegetsi bwaramanuka gushika no mu ngo nkeyi zikagira umutware, kuko nta ngabo zitagira umutware ziba ari impehesa. Mwarumvise aho umuntu avuga ngo bwije ngeze kwa naka. Nimwatohoza muzosanga uwo muntu atitirirwa ku rugiwe, ahubwo yitirirwa karere. Keshi niwe yari umutware wako karere, niwe bose babona. Umuntu w'inkerebutsi babona ko ari umuhizi yifashe no mu rugo rwiwe, niwe bagena ngo aserukira abandi, kuko niwe bafatira akakarorero. Iyo ntwaro mvuze rero yagiye gutituka igihe yavangana n'imigenzo y'abakavantara
aho baje bafise hangiro ryo kugaba ku gikenye igihugu c'abarundi. Abo nibo baje basambura intwaro y'u Burundi ifatiye ku mico n'imigenzo byacu. Ubutungane buba burapfuye, urubanza mbere rutangura gukukira uwiganje nawe akaba ari ufise ubutegetsi bw'igihugu mu minwe yiwe. Niho havuye gutangura kugwanira ubutegetsi bw'igihugu. Uburundi bwikukiye abarundi cyane cyane abigishijwe nabo bakava amahanga baramaze gutakaranga batorana ukunyinanira ivyicaro vyo ku butegetsi. Abarabavukanyi bacika bakeba. N'ubu muze murabe uwushitse ku ntebe y'ubutegetsi aca yikumira ntasubire kwiyegereza bene gihugu kuko umenga hari ico yiyotsa abariye. Umuntu asubije agatima mpembero akaraba ivyabaye mu Burundi kuva twikukira yo kwibaza ibibazo bitari bike. Mbega injyane twabonye mu Burundi zava kuki? Koko abahutu n'abatutsi baragwanye? Niba baragwanye, inteko z'abahutu canke z'abatutsi zari zitunganije gute? Jewe naratohoje bikwiye, narabuze umwami w'abahutu cyangwa umwami w'abatutsi nk'uko nabibonye mu bindi bihugu bigizwe n'ubwoko. Naragiye no gutohoza ku ntara bavuga ko abazungu bonkoye ku Burundi, sanga baba muri iyo ntara ari ubwoko bw'abahangaza, bavuga igihangaza. Naciye nibaza nti ko mbuza abarundi babayo, igihugu cy'u Burundi cyari kigizwe n'ubwoko bw'abahangaza n'abarundi. Mbere muri ayo matohoza narashitse no mu gihugu ca Kongo, sanga hariho ubwoko bw'abarundi bafise ururimi rutari gikongo, bafise intara yabo n'ubwami bwabo. Narabajije umwami wabo ko muri bo hoba harimwo abahutu n'abatutsi, arandahira ati jewe ndi umwami w'abarundi, nta muhutu n'umututsi arimwo. No mu Bubirigi naragiyeyo, sanga hari ubwoko bubiri, abawaro n'abafurama. Naho Ububirigi ari igihugu gito nk'Uburundi, ubwo bwoko bumwe bwose bufise intara yabwo, ubutegetsi bwabwo n'ururimi rwabo. Uvuye i Buruseli ukagenda mu Baframa usanga bavuga ururimi rutari igifaransa, no kuvuga ubwoko buraboneka. Mu Burundi rero harageze ko dusoma kahise kacu neza, hanyuma tuve mu vyiyumviro vyazanywe n'abakavantara kugira ngo baducemwe imigwi. Twebwe twabonye ko imigwi bitiriye ubwoko itagira intara, itagira ururimi n'umutware. None ko ingabo zitagira umutware bazita impehesa, izo mpehesa zarashoboye gutunganya urugamba gute zitagira aho zije ziva nakizigenza azigomora? Tureke kubideha. Abakavantara bigishije abarundi gutwaza igikenye, uwushikiriye intebe y'ubutegetsi agaca acinyiza abandi, ntiyasubira kurongora igihugu ku neza y'abene gihugu bose. Nico gituma banyinyana kugira ngo uhashitse aca buwica agakiza nk'uko umukoroni yabigenza. Abanyinanira ubutegetsi hagize ubushikako yacarondera gucuvya ababona ko bakanura, bohava bamurabira mu isahani igihe yigaruriye itunga rusangi. Kwigarurira itunga rusangi navyo bikaba biciye kubiri n'intwari ibereye, intwari iharanira neza y'abene gihugu. Gusubira gutunganya intwaro y'igihugu ibereye abene gihugu Burundi yabaye indya igamira abarundi cyane cyane abize amashuri menshi. Ibi ndabivuze kuko usuzumye neza inyifato yabo bize amashuri menshi, ugiye kwiga wamengo agiye konka ururimi rwo kurya ivy'abene gihugu atacamira. Uburonse urupapuro rw'umutsindo wamenga ni murekarengane aje kurya igihugu, akibagira ko ivy'igihugu
ari by'abarundi bose. N'ubu turiko turavuga hariho abagifise aho gatima inyuma y'imyaka 63 Uburundi bwikukiye. Mubize benshi vyarabananiye gutegera ko umugabo ari urya ikiremve acira sheko. Iyo umuntu ari ivy'igihugu agahembwa impembo ata kintu kiboneka yakoze, bitera inzigo bene vyo cane cane ababona ko ico kibanza arimwo nabo kitobaroka. Abatize bobo baca bituna bugatondera. Ni ngaho havuye injyane. Abize bashitse mu bibanza bagatoteza abize basigaye inyuma. Nico gituma mwumva mu gihe ca Frodebu yagendera ku civugo ngo nta mwana n'ikinono dusabikanye. Biraboneka yuko rero ico gihe hari abarundi bari batuntuye. Mbere n'igihe umugambwe Frodebu watsinda mu 1993 incungu ya demokrasi yavuze ati ashi ngo nimwiruhutse. Biboneka yuko rero Uburundi bwari bwaraseserewe. Abasigaye inyuma rero babona ko batazoshikirwa, nabo bavuga ngo duhe natwe turye. Kukaba nkako iyo bari mukire kubera kurya ivy'igihugu ata kintu kiboneka wakoreye abene gihugu, ababibona rirabamunga. Nico gituma kuba indongozi ari ukugaba ukerekana ico wakoze. Barundi mwese bavukanyi, izi nkomoko z'injyane mu ncabwenge ntizashikiye abarundi gusa, akari mu mpene kari no mu ntama n'ahandi vyarabaye. Ariko aho kuryana abandi baguma bicarana bagatora umuti w'imvo z'injyane. Umuti batoye niwo muti natwe twatanguye kunywa. Ubwa mbere uratururira, ariko ubu turatanguye kumenyera. Ni intwaro ya demokrasi. Demokrasi nkuko tuyumva tukayitegera n'umuti mwiza wo gukiza ingwara ituma abanyepolitike bamana ntaryo bariko barajyana. Demokrasi ituma bene gihugu bitorera indongozi babona zibushitse ziharanira neza ya bose. Kubijanye n'indongozi zibikwiye, ijambo ry'Imana ritubwira ko abakwiye gutorwa boba dufatiye ku mpanuro Yetiro yashikirije Musa mu gitabo c'ihunguka. Niwe yavuze ati uzoheza urabe mu gihugu cose. Ndasubiramwo ngo uzoheza urabe mu gihugu cose, si mu ntara imwe. Ngo uzoheza urabe mu gihugu cose abagabo b'intwari bubaha Imana, bakunda ukuri, batarya igiturire, ubagene bababere abakuru. Mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa naho nyene hari hakenewe abantu bo kwitaho abapfakazi. Niho babwira abantu bati bene wacu nimwitorere muri mwebwe abagabo 7 bavugwa neza, buzuye umutima mweranda n'ubwenge, tuzobagenere ico gikorwa cyo kwitaho abapfakazi. Muvyumve neza ngo nimwitorere muri mwebwe nyene abagabo 7 bavugwa neza, buzuye umutima mweranda n'ubwenge. Erega natwe nico nyene twajeko. Abarundi bitorere muri bo nyene abagabo bavugwa neza, buzuye umutima mweranda n'ubwenge. Abo nibo babereye gukora igikorwa cyo gutunganiriza abene gihugu. Ibi byose rero birerekana ko umukuru w'igihugu nka Musa yategereza kugena indongozi zorongora abandi, kandi n'abene gihugu nyene barafise uburenganzira bwo kwitorera muri bo aboshingwa ibikorwa byo kubaramira. Ariko igitegerezwa ni ingene indongozi yoba imeze. N'umugabo canke umukenyezi w'intwari akunda ukuri, avugwa neza kandi atagira igiturire, ategerezwa kuba yubaha Imana kugira ngo aharanire agateka kazina muntu. Uwipfuza amajwi ku bene gihugu
ngibi ibikwiye kumuranga. Demokarasi rero iha uburenganzira abenegihugu yo kwitorera. Demokarasi iha ubutegetsi abenegihugu. Ubwo butegetsi babukoresha mu gucungera kw'inzego zikora neza no mu gushinga amabwirizwa bavyikoreye bonyene canke baciye kuba baserukira bitoreye. Abaserukira abenegihugu nibo bashinga amateka. Abo bashinga amateka ni intumwa z'abenegihugu. Nico gituma bategereza kuba ari abantu baba mu benegihugu kandi bashobora kubumviriza kugira ntibatirigane kw'ishaka ry'abenegihugu. Abashinga amateka bategereza kumva ko ari intumwa kandi izo ntumwa zibana n'abenegihugu kugira ntibatirigane kw'ishaka ry'abenegihugu. Kubera ata muntu yamara imweranda, barashobora kugutora uyu munsi ejo ukabahinduka canke bagasanga barakwihenze ko kubera atawuza kari mu mutima w'umuntu. Niyo mvo ituma uko imyaka itashe abatowe bagaruka kwitoza kugira ngo basuzume ko bakira bizigirwa imbere y'abenegihugu. Utacizigiwe nawe baraheza bakamusubiriza. No muri bajya ba defiye nabonye abisubirije mugahari nabo ntabonye. Byerekana yuko ari yindi ntambwe nshasha. Abizigirwa barasubiye kuba abizigirwa ariko hari nabo ntabonye. Demokarasi kandi ishinga igihugu kigengwa n'amategeko kugira ngo umwenegihugu wese akingirwe yongera atunganirizwe atakwihinguza. Mu gihugu kigengwa n'amategeko agateka k'umwenegihugu ategerezwa gukingirwa ahari hose. N'uri mu mahanga ategerezwa gukingirwa. Icyaha naco kiramutse gikorewe umwenegihugu, uwagikoze ategerezwa gukurikiranwa agahanwa. Ako niko gateka kazina muntu. Mu ntwaro ya demokarasi ntawuja hejuru y'amategeko, bose bayubahiriza kumwe akabakingira kumwe. Mu gihe mu gihugu hazoba hakiriho umwenegihugu adakingirwa cyo kimwe n'uwundi, muze mumenye ko tutarashika mu ntwaro ya demokarasi. Mu ntwaro ya demokarasi umwenegihugu wese arishira kizana, nta umuhonyora ku gakanu kandi nawe nyene ntawahohotera. Nico gituma bavuga ko umwidegemvyo w'umuntu ufise akarimbi nako kakaba araho umwidegemvyo w'uwundi utangurira. Utwo twiza we urondera umenye ko na mugenzawe aturondera. Nico gituma akarimbi ari ukubahiriza mwene wanyu. Muri demokarasi ukwidegemvya kwa muntu ntigutuma tyoza agateka kuwundi. Urenza akarimbi wese arahanwa n'amategeko. Muri uwo mwidegemvyo nyene umurundi wese arafise uburenganzira bwo kungurunani n'abandi kugira ngo bakomeze ivyiyumviro vyabo. Nico gituma mu ntwaro ya demokarasi imigambwe ari kimwe mu bimenyetso vya demokarasi. Intwaro ya demokarasi iha uburenganzira umwenegihugu bwo gushikiriza ivyiyumviro vyiwe, mbere akagira n'uburenganzira bwo kunegura ibitagenda neza. Niyo demokarasi. Ni muri iyo ntumbero rero mu gihugu kirangwamo demokarasi abenegihugu bishingira bo nyene amashirahamwe, yaba ayakurikirana ibijanye n'agateka kazina muntu, yaba yakurikirana ingene igihugu kiriko kirarongorwa canke yarangura ibijanye n'iterambere. Mbere n'amashirahamwe ajanye n'ivyo kwemera nayo nyene aremererwa gukora. Haraba kandi n'ibimenyesha makuru vyigenga kugira ngo abenegihugu baronke aho bavugira. Kira noneho n'uburongozi bw'igihugu buratunganya amanama mu bisata bijanye n'ubuzima bw'igihugu kugira abenegihugu bakurikirane neza ingene igihugu kiriko kiratera intambwe mu buzima bw'abenegihugu. Bavukanyi barundi bene wacu, ahatari demokarasi usanga batemera ko abahiganwa baba benshi, mbere ugasanga abanyamigambwe bitana bakeba kuko bataratahura icarico demokarasi.
uno munsi twumvise userukira imigambwe itavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi ariko aravuga ko hari abadashaka ko iyindi migambwe ikorera aho baherereye. Naganda amenyeshe yuko iryo site ko ry'igihugu kandi abo babigwanya amategeko y'igihugu nayo ategerezwa kubagwanya. Turazi yuko hari abantu b'intagondwa. Muze murabe hari n'abantu aho bari hose barangwa no kwama bariko baratata nabo bahereranye. Muzobabona abantu aho bashitse atakindi kihavugwa atari mishamirano. Mwene abo rero n'abantu bafashwe n'agashetani kadashaka kubana neza n'abandi. None rero iyo ako gashetani yakubujije kubana n'abandi ni vyiza ko amategeko acakora bagahanwa. Ndabagabishije rero ubu kuhera ubu muze mubimenyesha hakiri kare kandi abo bose bagwanya demokrasi bazohanwa. Ivyo muriko murabona hari abantu banyangeterewe kubera kahise kabi no muri kahise ku Burundi kandi ka hafi ibintu ntivyamye bimeze uko mubibona. Aho abahiganwa mu migambwe itandukanye bicara hamwe bakaganira bahuza atawutera uwundi miragwe canke ngo amucira imizi kuzimu. Ivyo ntivyamyeho. Nta numwe ayobewe ko mu bihe bishize iyo amatora yegereje abarundi imitima yaja mu kirere. Iyo amatora yegereje wamengo na karyo kufitiye akazikira mugenzi we ko kumwambura agashambara akamuremeka intebe ishushe. Igihe c'amatora wamenga na karyo shetani rose ko gucanishamwe abavukana kuko wamenga inkono y'urwanko irahiye. Ivyo vyose nta kindi vyavako atari kagatima k'ubugunge kaba karanze abariko barabarongora hanyuma rero abandi bakagira mero ko nabo bagira bashikirwe ngo batambikize kwitunga ry'igihugu. Uno munsi birahimbaye kubona abarundi bariko baratahura ko ihiganwa rya politike atari ihezanyayo, bakumva ko amapolitike ahera igihugu kigasigara. Ibi bitwereka ko tumaze gutegera intambwe ishimishije muri demokrasi. Bitwereka kandi ko twatahuye ko ubutegetsi ari ubw'abene gihugu. Ariko rero uwo mwumvikano haboneka mu gihe nk'iki uravana nuko uko bukeye uko bwije intwari ibereye iguma ishinga imizi. Aho hambere abahora bari ku ntebe y'ubutegetsi ntibemera ko hari uwo basubirira kuko babona ko babogojwe ku ntango bari batambikijeko. Abari ku ruhande nabo amatora yavyura meru yo kuja gutambikiza kuri iyo ntango. Nico gituma no mu mpari zabereye iyarusha mu biganiro vy'amahoro basanze imvo z'injyane zabaye mu Burundi ari injyane zabaye hagati yabizigitirira ku ntebe y'ubutegetsi kandi atacu bamari abene gihugu n'abashaka nabo gushika kuri iyo ntebe. Umuti rero basanze ari uko hoshingwa intwaro ya demokrasi kugira hashike ku ntebe y'ubutegetsi abitorewe n'abene gihugu atagikenye n'agahotoro. Basanze kandi hategerezwa gutsimbatazwa intwari ibereye mu gihugu kigengwa n'amategeko kugira ntihagire uzokwitwaza ubutegetsi mu gucinyiza abarundi no kuhigungirako ivy'igihugu. Uwundi muti ukinga injyane mu gihugu nuko hakomezwa imigambi y'iterambere ituma umurundi wese arya akaryama atunga agatunganirwa. Ni haba uno munsi dushobora kwicara hamwe nagira ndababwire ko ari uko twatanguye inzira y'iterambere aho dushaka kuduza kugira ngo umuntu wese aronke icyo afungura ntihagire abaryanira ku isahani. Tumaze kubitegera ugwaruka gwaragiye hamwe rwose kuko ubu ntawe kironko ugwaruka aja guhenda kuko ubaho ubuzima buri baramaze kuhabona. Iyo tutatangura iyi migambi y'iterambere n'ubu tuba tukiri kwa kundi kuko aharaye inzara hazinduka inzigo. Birahimbaye kubona umuntu asigaye abona ko abo bahanganya atarabasi ku buryo batanguye urugamba
bwo kwiyamamaza, batanguye urugamba rwo kwiyamamaza bahoberana kujya kw'abakinyi b'umupira, batangura urukino babanje kuramukanya bakarusozera bahoberana, bazirikana ko haburana babiri hagatsinda umwe kandi kutsinzwe badatsindaho. Erega abakinyi bobo baba bariko barakina bahiganwa ngo batsindane, mugabo baramenya ko badatsindaho. Ariko amatora sukubanguranya amatati hagati y'abitoza, no guhitamwo uwuje imbere abandi. Ndakengurukiye cyane umwe mu bahiganwa, uyu ahiganirwa intebe y'ubushinga amateka Mukombozi, yaririmbye neza avuga ko ari uguhiganwa atari ukunyinyana, kandi ko kutamutora si ikibazo, ikibazo no kumutera ikibazo. Yabivuze neza. Kudatora umugambwe munaka si ikibazo, ikibazo no gutera ikibazo uwo mugambwe. Nico gituma ibi dutegereza kubitegera. Rujya ruririmbo mbere go babera ururirimbo mwese mwumva kumwe. Yaruvuze aruyamamaza muga murumva yuko yahanuye n'abandi, nico gituma ruwigenga nkuko nabonyene babivuze, barafise ico bashikiriza igihugu. Murumva ko bonyene abigenga batawe kwerekana ko nabo bafise uruhara mu guhanura abarundi bose. Ugiye imbere rero ntaba anesheje abatowe gusa, abarushije abo bahiganwa ntiyoheza rero ngo akindage ubutatowe, ahubwo yoja kumugumbira kugira ngo amusabe kuzomushigikira mu bikorwa agiye kurangura. Ni muri iyo ntumbero mbere twabakoranirije hamwe mwese mugiye kurondera amajwi kugira ngo dushware imitumba dusezeranye ko tutagiye guhanganira mu bene gihugu, ahubwo tugiye kubashikiriza imigambi kugira ngo nabo baronke ingene bihitiramwo. Ni imvo yatumye duhurira ngaha kugira ngo twese tugende turi bamwe, twese turi abarundi. None rero barundi mwese bavukanye, muravyibuka ko hari kwigerekerezo ry'indwi Kigarama umwaka wa 2024 aho twatera igikumo kwigenekerezo rihamagarira bene gihugu kwitaba amatora y'abashinga amateka, abakenguza amateka, abajenama b'amakomine, abajenama b'imitumba n'amakartie hamwe n'abakuru b'imitumba n'amakartie. Kuri uyu munsi uri hejuru naho twateye igikumu kwitegeko ryugurura icese ukwiyamamaza kw'abagiye guhiganirwa ibibanza by'abajenama b'amakomine eka n'ivy'abashinga amateka. Twashaka kubamenyesha ko ibikorwa byo kwiyamamaza bizotangura ku igenekerezo rya 13 Rusama birangire ku igenekerezo rya 2 Ruheshi 2025. Turizeye ko ico kiringo gikwiye kugira umuntu abe yashoboye kuzunguruka intara zose zigize igihugu cacu. Ariko rero kubandwa ntikugoye nko kurigumya. Mbega mwebwe mugiye guhiganwa mutwemereye iki kuva ubu mugiye kwiyamamaza ku munsi w'amatora n'inyuma y'amatora? Mwamaze kuvyivugira, amatora ntakabe akaryo ko gucana inteke nk'uko umenga urukino ruraheze. Abahiganwa bame bafise kumuzirikanyi icabene gihugu bakeneye ko, kandi bamenye ko Abarundi bakanuye uwuzotirigana ashobora no kuhahombera amajwi. Muguwe muzirikana, iyo umusore agomba kubaka urugo ntibikwiye gusa kubwira umwigeme ko mukunda. Umwigeme akeneye kumenya imbona kazoza y'urugo bagiye kubaka. None namwe mugiye guhiganwa ntimwibaze ngo mugiye kubwira bene gihugu ngo ndabakunda. Babwira imbona kazoza mufitiye igihugu cacu, babwira imigambi ibateza imbere. Mumenye neza ko Abarundi bazi imbona kazoza y'u Burundi. Ivyo mukora vyose mwame muzirikana iyo ngingo. Ubu bazobabaza ico mugiye gukora. Uzokwemera ubuki ategeka nawe
aramenya ko ubu twese tuzinanye kuko dusangiye ikivi. Hariho uzogenda yemera ubuki ategeka. Bijya abiraca intege abene gihugu batora. Abagira batogwe bumve ko ari ndongozi. Ufitiye iki? Imigambi ufise kugira ushike kuri ry'abantu akazoza niyihe kandi yo tunyarutsa gushika ku kivi. Tuze turibukanya kugira ngo turabe umukenyuro wo kwiyamamaza. Ngira ndabaha imikenyuro rero kuko jewe ndi wa mwese. Kugira duhana imikenyuro. Igihe Yohani yariko arabatiza yariko yamamaza ubwami bw'ijuru, ishengero ryaraje rimubaza riti none twokora iki? Nawe abishura ati kora ibikorwa by'urukundo. Abatoza kori nabo baraza nabo barabaza ico bokora, abishura ati ntimukake ibirenga ivyo mwabwirijwe. Abasirikare nabo baraza, abishura ati ntihagire uwo mutwaro twiwe n'impaka canke uwo munyanganya kandi mubumbwe n'impera yanyu. Namwebwe rero mugiye kwamamaza iterambere ry'Uburundi, mugiye kwamamaza iterambere ry'Abarundi. Bazobaza bati wewe ko tubona ataco twokurabira ko ufise uzotumarira iki? Abiyamamaza muravyumvise. Bazobaza bati wewe ko tubona ataco twokurabira ko ufise uzotumarira iki? Nimwitegurire iyo nyishu. Uwo n'umukenyero wa mbere ndababwiye. Tegurire iyo nyishu. Abagiye kwiyamamaza mumenye neza mu bihe tugezemo mu Burundi ntidukeneye indongozi zo kubungabunga gusa ivyo basanzeho. Dukeneye indongozi mboneza zibona neza iyo zijana igihugu. Muragabe rero mugende muzi ibiranga indongozi mboneza kugira muhindura Abarundi ntibabe ababakurikira gusa ahubwo baba bo mujana. Ntibabe nk'abamwe bakurikira Yesu kubera yabahaye imikate bakarya bagahaga, ahubwo babe abarondera kumwe namwe Uburundi ca gihugu cifashe, ca gihugu giteye imbere. Mugiye kubahindura, ntibaza bakurikire kuko mwabasororeye amacupa, babakurikire kuko bazi ko mugiye gusangira ikivi. Rero nuwari kinebwe ubu mwe mugiye kwiyamamaza mugiye kubahindura, ntibabe babandi bashaka imikate gusa ngo barye bahage, ahubwo babe babandi mugiye kuronderera hamwe bwa Burundi buteye imbere, ca gihugu cifashe. Kwiyamamaza benshi bavuga ngo nzobakorera iki niki. Abo twarabonye ko arababeshi. Abene gihugu badakoze nta na kimwe twoshikako. Uvuze uti nzobaduganira Tanganyika, wowe ishobora kwiduza uri umwe, ariko mugiye hamwe birashoboka. Je narababwiye mwabona ndiko datebura ntiburya Tanganyika yoduga. Murabaza abanyakarusi bo muri komine Bugenyuzi, twaragiye hamwe twese nabo turaduza Tanganyika akaboga kariyo hari Bugenyuzi. Iyo uvuze ikintu vuga uti tuzokorana ibi, ntuvuge ngo nzobakorera ibi, ntavyo woshobora uri umwe. Ntagira bazobesha rero. Twe dukeneye uvuga ati nzokora iki kugira dushike kuri rihangiro. Tuzojana twese. Kubera umwe wese afise ukwishira n'ukwizana mu myiyamamazo, ikiringo c'imyiyamamazo naco nyene kigengwa n'amategeko ngenderwako. Ubwa mbere bwobwo abarekuriwe kwiyamamaza ibibanza by'abajena, kwiyamamariza ibibanza by'abajenama b'amakomine n'ivyo bashinga amateka n'imigambwe inani z'imigambwe n'abitoza ku giti cabo bemerewe n'umugwi wigenga w'igihugu ujeje gutunganya amatora mu Burundi. Abo nabo basabwa kugira ibimenyetso kugira ntagira abatobera igihe bari mu myiyamamazo. Erega hariho abantu b'intovyi ashobora kuzogutobera, nico gituma utegerezwa kubuzwi kugira ntagire ugutobera. Ubwa kabiri ibikorwa byo kwiyamamaza bizoba iminsi yose kuva isaha 12 z'igitondo gushika isaha 12 zo ku mugoroba. Ariko
turirinda gusanga abantu ku kivi kuko koba ari kubasamaza. Ubu abarundi baramaze kuja ku kivi, hariho abatazokenera kuza hariya ku kibuga, ahubwo bazobirabira mu binyamakuru batashe kuruhuka. Muririnda rero kuja ku bikorwa by'abantu ngo mugiye kwiyamamarizaho kuko mugiye kubasamaza. Ubwa gatatu, ibibanza mwiyamamarizamwo bitegerezwa kuba bizwi kugira abajejwe intwaro bashobore gutunganya ibijanye n'umutekano w'abiyamamaza, ndetse kugira ntihagire abatora ikibanza kimwe mu kiringo kimwe. Nico gituma ivyo muzokora vyose mubikorane n'abajejwe intwaro. Ubwa kane, abiyamamaza babikora mu rupfasoni rwamye ruranga abarundi mu kwirinda gutukana no kwambikana ibara. Abene gihugu nibo bazi umuhizi botora atawurinze kubakevya canke kubatera ubwoba. Ivyo nivyo bikuru bikuru twovuga. Kumva yuko abarundi bategeza gutora bari mu rupfasoni, kandi nobamenyesha yuko abarundi ntibatora umutukanyi. Niwaza gutukana ahubwo niho uzoba ugiye gutakaza amajwi. Kubera ko abiyamamaza mwese murekuriwe kuzokorana n'ibimenyesha makuru, nashaka kandi nkebure abamenyesha makuru n'ibimenyesha makuru. Babwirizwa kumenyekanisha ivyabaye mu myamamazo mukuri no mukunganisha bose, kuvuga inkuru ko yagenze, gutandukanya uko ibintu vyagenze n'ico abantu babiziko. Ibimenyesha makuru bitegerezwa kwirinda guha umwanya abasotorana. Bitegerezwa kwirinda kandi kuvuga ibidakenewe, kudatangaza amakuru anyuranye n'inyungu z'igihugu canke yo guhungabanya umutekano w'igihugu, kwinengesera bidasanzwe imbere yo gushira habona ivyiyumviro by'abantu kubijanye n'ivyavuye mu matora. Turizeye yuko amatora azogira inderetsi, bazabibona neza. Turasavye yuko abarundi bokwemera gutohoza. Uvuze yuko hari vyagenze nabi, uvuga uti ni kuri akahe kazu k'amatora. Amatora ashobora kuba nabi ku kazu k'amatora kamwe, muga ntababaye hose. Nico gituma mwotohoza neza zirya nderetsi, bakabamenyesha neza ukuri kw'ivyabaye. Gutsindwa sukumenja nababwiye. Wewe ubonye warushijwe nta ngorane rwa munda uwakurushije kuko igihugu kirabandanya. Aha rero iyo abantu babivuze nabi niho haca haza y'amajambo umumenyesha makuru mwiza yibaza imbere yuko asohora inkuru ati mbega ibingira mvuge n'ahari ukuri. Nukuri gukiza ubuzima canke nukuri gushobora kwica ubuzima. Abamenyesha makuru namwebwe muragaba muri ibihe kuko barashobora kubaryosha. Ibimenyesha makuru bitegerezwa kandi gufata kumwe abitoza bose mu kubaha uburenganzira bungana bwo gushira habona imigambi yabo ya politike kugira borohereze abatanga amajwi guhitamwo neza ukwiye gutorwa. Muri kino kiringo rero cyo kwiyamamaza no mu biringo vy'amatora, amashirahamwe aharanira ineza ya bose asabwa gukurikirana ingene imyamamazo izoba iri kwiragenda. Abo bazobona bariko baraca kubiri n'amategeko babakebure bagaruke ku murongo. Aha tubwira cane babandi bitwa ba observateur nibaze baraturabira kugira ngo nabo nyene bafashe mu gukebura abarengeje urugero, nabo babashengeze kugira ngo bahanwe n'amategeko y'igihugu. Ariko ndasubiriye n'ubu kwihaniza, uwo wese azotoba canke agahohotera abandi azohanwa hakurikije amategeko. Ariko muvyumve neza, azohanwa hakurikije amategeko. Mugaragira nsaba abacamanza baze barabe kuko utavye amatora batovye kazoza k'igihugu, barabe kandi bita circonstance aggravante. Amategeko arashobora gukora, muga nk'umuntu ashaka gutoba kazoza k'igihugu cacu, naho bamucira urubanza barashira kwa kantu bita circonstance aggravante, wamenje. Nico gituma asaba abacamanza umuntu azotoba amatora
ako kantu baze bame bariko bakaraba baraba amategeko ariko nako kantu kuko n'umuntu ashaka gutoba kazoza aho bizogaragara yuko biriko bigenda nabi dusavye ko vyovugwa kare ntihagira abavuga ari uko bahejeje gutangaza amajwi babivuge kare kugira ngo dutosore hakiri kare. Iyi myamamazo twuguruye icese igiye gutuma n'inshuti z'Uburundi zikurikirana cyane uko abarundi twifata mu mahiganwa ya politiki. Aha batanguye kuturaba kandi abarundi murazi ko mwama muvuga ko turya dukaravye ntitwitera iceyi rero ngo duhave duhumanywa n'akamanyu k'umutsima. Turateye akamo abo bose barajwe ishinga n'ineza y'igihugu cyacu bakurikirane ibikorwa vy'imyamamazo bibonere bonyene ubwabo ko abarundi twifatiye mu ntoki itunganwa ry'ubuzima bw'igihugu batahure ko tutakiri babandi bavuga ngo fata ukuboko mve hasi tutakiri babandi bashirira ku isahani ntamire tutari bampekenyeramire. Aya matora ni agiye kugaragaza ico abarundi turi. None rero nabo bandi baturaba tubasavye kwirabira neza kandi ntibashikuze. Rero bavukanyi barundi bene wacu imbere yuko dusozerera ijambo twagomba tumenyeshe kandi twemeze ko imyamamazo itangujwe icese uno munsi izoba hubahirijwe ibi bikurikira. Nk'uko leta ari umuvyeyi wa bose isaba inzego zayo ko zoguma taho zihengamiye muri ino myamamazo kuva mu ntango gushika isozerwe. Abazokwitoza bose n'imigambwe yose baze bafatwe kumwe na cane mu bijanye no gushobora kugira ijambo menyesha makuru atawugunze uwundi. Indongozi mu ntwaro zigume ataho zihengamiye kugira biyamamaza bakore igikorwa cyabo cyo kwiyamamaza bisungana ntaryo amabwirizwa n'amategeko vy'igihugu. Ahanagira ndasubiremwe muhumve abajeje intwaro harimwe abahiganwa niho rero tujya turabira ubugabo bwanyu. Burya nabajya mubona bahagarikira inkino so kuvuga yuko yabuze umugwi bakunda mugabo bategereza kuhabera abagabo bakabanguranya. None rero mwebwe mujejwe intwaro mukaba muri no kwiyamamaza turabasavye dushimitse aha muhabera abagabo kuko niho tujya tubabonere ko muri koko intwari mukore atawe muhengamiye. Abagize inyabune nabo basabwa kuzoguma barikanuye kugira ngo amahoro n'umutekano bizogume bibungabunzwe gutyo bamwe bama bagabirije kuvuga ibitagenda neza babure ivyitwazo. Nagira kandi ndamenyeshe ikibazo mwavuze murumva yuko leta ari imvyeyi. Nuno munsi ndazi yuko ishirahamwe Sopebu ejo ryarahamagaye imigambwe kugira baje gutora igitoro. Nubu rero naganda babwiye ko turiko twita ku rutare kugira ngo igihe c'imyamamazo cose ntihagire uzovuga ngo nabuze gundi yarose. Turiko dukora ibishoboka murabona imiduga kubu iri kwirazana igitoro. Dushaka yuko erega ingorane dufise ibigega tubifise haze guseha rero ntimugire ngo biroroha. Muga murabona yuko tumaze iminsi imiduga iguma icana ko isehizana. Twifuza ko mwotangura imyamamazo atawuvuga ngo nabuze gundi yarose amastation yose mu gihugu cy'u Burundi yuzuye. Nico turiko turagwanako kugira ngo ntimuze mugire ivyo bibazo. Natwe ivyo twaravyiteguriye kandi ndabijeje ndabona yuko biriko biragenda neza. Aho rero nabo bari muri Sopebu bakaba bari mu myamamazo bamenye ko hari ikindi gikorwa nabo bagiye gukora banyarutse imiduga inyarutse itangi gitoro mu ntara zose. None rero imbere yuko sozera kandi nagira nteri intege umugwi ujeje gutunganya amatora mu gihugu cyacu tuhagira ko tuwusaba gutunganya amatora wubahirije amabwirizwa n'amategeko. Muri kino giringo dutanguje icese igikorwa cyo kwiyamamaza twagira twibutsa abarundi bose ko imirimo mu gihugu ibandanye ukuri kwamwe. Umwe wese abandanye imirimo ajejwe imuteza imbere igateza imbere n'igihugu.
Mu kurangiza turateye akamo kandi abenegihugu bose biyandikishije kwitaba isango ryo gutora amakarata y'amatora ku magerekerezo ya 12, 13 na 14 z'uku kwezi mu bibanza biyandikishirijwemwo nk'uko byamenyeshejwe n'umugwi seni. Banyagubahwa rero mwese mukoraniye ngaha, twugurure urupapuro rushasha, n'uwacumuye ku gihugu yihane asubize ibintu mu buryo. Tureme uruvyaro rushasha kandi turuhe ivyo rukwiye. Turahaye turabibona yuko turiko turarema uruvyaro rushasha muri iki gihugu. Dukeneye yuko abarukubu batazokura nkuko twe twakuze, dukeneye yuko bazokurira koko mu gihugu c'amata n'ubuki. Nico gituma mwese ndabasaba guhana amahoro, guhana urukundo. Ni kuri ayo majambo rero dutangaje ko twuguruye icese ukwiyamamaza kw'abagiye guhiganwa mu matora mu gihugu cacu c'u Burundi muri uno mwaka w'2025. Imana izigame Uburundi n'abarundi, Imana ibahezagire mwese, murakoze cyane.